Sugua, kamu na sugua kiza. Kindaki. Nipe, kindaki. Hapo ndani hapa cha. Kugatumba. Ukumbi wani? Ukumbi wani kabisa kukula. Haya baba, yako ninaweza kana pamoja niishi. Ila baraka tena yetu. Haya baba. Abulanga chini. Yes. Nta mafaranga uvuze mbabare. Ahubwo nyene mbwira wa muntu yavyose. Ibyo yabyose kana mu masaha. Muramubwire ko ndamukeneye. Wewe rero bamushonga ipesa reka cyari. Aho mbona akajeje kari kangoye, imashini yarampanye, tukazibira gorana. Birangura biramvuga umutwe ndarunda shaka kumenya ko ndushe. Ndumva ko shiwe kwa ndushe umutwe cyane. Nubu ndumva ndushe umutwe ahubwo ndarinje kuryama numve ko ndakwibuka. Reka shani washe musumba tweye. Burazo twagiye. Hariya higiminga ikobero. Hareze twa tugiye gukora. Nararushe. Ngo barafunza kuzuba. Shandu barakazi kusokrete n'ikigakoro. Amasha. Nibuka. Bega ujya muntu yaraye ngahaga esi wowe umuzi ndamuzi tunamuzi kubera wampereze ejo namusanze muzara barajyanye ameze foto mukasha kumuzana ikora ko nibyo dukora kigama abantu b'abanyamahoro nkamwe mu mitwe wamusanze mwibarabara ucuzana muzi tuba rwose rihari ubu rero abantu bose bajya mwibarabara indire bose urutane ngaha sepa konsa kubera mba ndakusigurira urabizi ibyo dukora mu gihe gatatu kazi na muntu ntiwocaho umuntu arenganye aryamye ameze ko hamumureke nikibaho amategeko nigiye ibyo ntibihuye n'amategeko nigiye na gato urumva ni nk'ubu yogira ikibazo wowe urumva ko byifata mu gute ibyo ku kazi ni ku kazi dukora kugira ngo turonke impembo sikuvuga ko zamayibo zose ziri mu barusha aho zamayibo zose tuzakashira aho rero no kuvugana ko sizamayibo urumva nuko nawe ugira ikibazo kandi ikindi nacu kuba namutoye yogira ikibazo naho ndabafa ko ndamwanzikisha abantu bakunda ko ndamufise igihe ukamenya ko ndamufise ivyo bibazo nawe niba rero uzobitera atwa umva rero nizere ko waramwandikishije ko nibaze kutozana ikintu ryamike ngaha utacandikishije kuko amenye cyo gira ingorane zawe cyo nitwo disangiye ndabizi kusumutuma mu gikoko uranyuma urafata izi wawe uje mu cyumba cyawe uryame ayizindi yaferezanya n'akazi kanje uranyuma niko ushatse kumbwira rero unyeretse ko ushoboye genda rero ibyo byose biri mwibarabara uzane ushire ngaha sister ntibikuraba wowe ufite icyumba cy'iwawe nandi ukagira icy'iwanje urumva birakurya mugazi duhurira mu rupangu ivyo ni by'akazi k'iwanje jewe uranyuma kandi reka kunesha umwana nawe ntari ipfo kunywa mishe nzanira icayi ninywesha nzanira icayi ndashonje urekane n'uyu muntu atazi itajejwe ari ico cayi sawa tuzane n'uwo muntu Ingo. Sawa. Waramutse gute rero? Ndashima Imana vrema. Bega ndakwaza akatora. Wowe uvahe n'akandi. Jewe mva mu Buterere nkaba nitwa Steven. Hama yakwishinga kunakuka ingi bega uko cyagiye kina mutuntu cyara kizanye none Kari bintu nyarutsawe ukwa ngo zashaka kaje iyo uwo mutima mubi wawe ngira amatsina bigaburi no shabugira umuntu kebuke none ushaka shaka kuhinduka umuntu mwiza ushobora kumindura rero wewe nzongure very soon nzoguhindura neza
ndumva urashoboye ba mahoro dawe nyarutsa isukari Michel wahana ivyo mvuga uravyumva neza urabona imeza iri ngaha siyo twari dufise ubwa mbere twari dufise imeza y'ikiyo umukozi twari dufise w'uburofa arayimena akondisiyo kenshi ngiye kuzana iyindi ndakubwiza ukuri nta burofa uzanzanira ntundabukondi wirare nawe ukuru tuzoca tuba ivyo rero nguzana ntanzoraba bitegerezwa uko ndabishaka urantegeka cyangwa ndamutegeka sawa none ngira rero ikibazo wagize ushikaho umererwa kundi ukabona n'utaha agitwatumye bane ni birebire cyane impamvu zabitumye bijya byose si ukuvuga ngo jewe nyereye kunywa inzoga oya byari bya mbere none nabitewe ni byarashize kandi byari bya mbere nyuma y'inzoga kandi impamvu zabitumye kurara n'ibiti none bakwirukanye mu biki kugira ngo nabyutse yewe inda narakubwiye ko ari yandi ndayemera ariko byongeye ku bana byari ibyo ariko ntabwo nari bwabiteguwe none iyo uba urasaba imbabazi kwanza njyewe nashatse ubanze ugume muhira kwanza nk'amezi 2 3 mbe nditegura neza mu buzima hama ucuze mama yabyaye neshiri nabo ubuzima mbamo ubona uzobushoboye iyo buraja basi kwa mama we mutoya basi ukabura kumayo hari ikibazo okay sawa ingo Kugira imana urabona ko ari amaduka yo kuyatanga ama ndakubaza byerekeye kubera ko induka burakarashi ukuntu ubuza n'umugore ukabimpisha dukorana biva kuki maze ngo niwo mukobwa Jacqueline arazanga kugura niwo mukobwa nyine Jacqueline ahora aza kundaba ngaha ntumuzi none ibi burya sinoze ngo nuko nezero ufite umunezero w'ikirenga ubwo neza ariko mbabaye ubabaye ubabajwe ni ikibabaje sikindi Steve ugiye kwikugira umukobwa mama nindangwirimo burya muri ubu buzima turimo ubona ko ruzobivamo ariko Pisco cyo urantangaza ikosa nakoze
ni kubera ubuzima cyangwa ubuzima ubwabuzi kandi birazwi uko urabibona kandi ubuzima ubona ko bugoye iwawe iwanje mbona ko bworoshye kubera n'amaraso y'iwanje afise mu nda sinushobora kumwirengagiza ko nari ndamukunda nawe akankunda. Steve, manika gato wicaye ukamanura ugahaguruka. Umva rero ndakubwire sivyo, ndumva ko ugomba kumanura amajambo yo gusambura sivyo. Izo mpanuro zawe iwanjye ntabwo ziza kunkoraho uko uranyumva. Steve nakumvise ariko rero umenye ko wikwegeye ingorane y'amahasa. Ego jewe iyo ngorane y'amahasa turavuga ntabwo ndayibona. Ikindi naco reka n'ubuzima bwa jewe turi abagenzi ngaha apana muhira. Steve bari impanuro nk'umugenzi kibuga n'icumba icyo bacu n'ikibona. Zibaza nta bindi mfise n'uburenzaho ukumuzana iwawe byari kuvuga ko umuco umugumana umubike kugerageza barese ujya mu tipe nini arakangika kugira ngo nitwa mutwara aramwakira. Ntuzumbaze umwana wa mutara bose nakubwiye nta bindi nifise ko kubwira kimwe gusa ko arabona iminsi maze ntari ngaha nsanga rero amashini agiye kwataca umwigeze muyobora ko amace njya gusenga ibindi nabyo uratamba wirorera. Umva rero wewe ntacyo wumbwira cyo njira mu matwi ahubwo tuci inyuma y'amatwi ko namaze kubona yuko ufise impanuro zo gusambura apana impanuro zo kubaka. Ntasambura siko komeza mutambi uraje vrema. Umva kubera ko abantu ba kino gihe musige gusa mwicarira umuntu mukavuga amajambo ubuzima bwiwe mukagomba kubuhera ku ntango gushika hejuru. Musiba kurima ariko ntimusiba kuvuga umuntu kubera iki? Muri wabandanije ananje we uco wifugishwa nk'iki ufise ushoye mwana uko kuntu. Nazanye imiti n'isoda bisaba ko tutangura umwe soda n'ibitumbura nabizanye. Oya imbere yo kunywa imiti utangura kwanza kurya sivyo? Rero byuka gato yihangane sivyo? Byuka gato ihangane ubyuke gatoya unywe sivyo? Sheri oya byuka shasheri ihangane pole babe. Ibihe byose uzoba urimo nanjye nicyo nzoba ndimo. Aho kuba urwaye nanjye siniyumva neza ariko tureme ntitwihebure Imana iratubona.
ijoro murambona atakirira cyane cyangwa yarakize ikibazo ni ukuri mu mbabaye yananiye kwishura gusa aracakorora kandi intebe zagiye amasahani nayo mbona igitanda coco mana amasafuriya n'imatera nabikoresheje kubera ko yagiye wari mu bitaro sinari mfite n'ubuhera na rumwe wo kugira ngo ndakubwira ngo kandi urazi yuko umaze kubyara bisaba kuza umufunguro kiri naco nakare turekane n'ivyino kwanza je mbona ko twoja kwibujumbura ibandi y'abavyeyi banje babona umwana babona nawe wo mukazana wabo kibanza none Steve je nukuri ansana muri banange nukuri ndanyewe cyane banasubiye kukubona tuba tugukumbuye nukuri nana wasuzaniye wajungutse wagiye uruhuma none uje wabaye umuryango wagutse uzaniye mukazana uzaniye akuzukuru uje nukuri ntawe ndagushima umunyoko wawe none yambaye dawizo zo turabona none ngo wabonye mungu wawe kuva n'ababonye bari nakuze umutima wanjye ari sawa kuko hari hagize igihe kinini narifuje kukubona nk'imfura yanjye numva ndaryohewe cyane urabona ko wanjye uzukuru warakoze rwose kweri nawe yaciye n'ubwenge bacu sinzi n'amatwi ni Steve n'ubwoko bw'iwacu anezerewe cyane rwose Yes, Steve! Steve, ni wewe? Amahoro. Ego. Nawe yabyibushe. Bwanase n'umushitsi. none okay mama none nawe warabyushije basigaye cyane papa okay reba yego narakoze amakosa ubona ntabamenyesheje niyo narundi jewe byashitse iyo narindi ndafite umuryango uyu mubona umukazana wanyu uwo nawe uwo n'umugabo wawe byashitse ndamutwaza wowe narindi iwabo baramwirukana bamaze kumwirukana ndemera kuko ntabwo ntagiye umwana mbo kiri naco amaraso yanje ndayakunda cyane umva izo ngorane zashikiye hanyuma cambona kuguma hiyo mutabizi cambonaho kuza ino ndamuzanye gusa vema neme naragize amakosa ndisaba imbabazi Steve tumwe no Burundi ngo ibiro seze ni nyinshi kandi usaba imbabazi arategeka ntibamenye cyane ahubwo byari kumbabaza iyo numva ngo atwajida mwana w'abandi ngo acumuhe mugo uye wararavye umuntu wibaho waraburokoye kandi warivye no kutosaba imbabazi ntaco tuma ndakwima imbabazi ahubwo karibu uje mu kwaso wawe mwanya uzokubyara nka wisimamo icyo tuzofungura ntizofungura kandi sinzi nigere numva mu macanyemo n'umufasoni wawe kubera urujambo ryawe wari uhagaze kwene kwawe turaguha imbabazi murakoze urabonye umukazana wawe n'umuhungu wawe wama wambaje iminsi yose ni ukuri nimwihe amahoro aha muri muhira muri mu muryango ahubwo mama wawe narabe nyirabazina ndazi murabushe ego turabaho ubasasire umwana aruhuke ndazi ni rurerure hama umukazana wawe muramenye muganira je ego karibu anezanira bebe
narifise ikibazo narifise ikintu kimaze iminsi kenda bisa nk'umusaza sinzi ko mu mwanya babafite hari ikintu cyari mu buzima rwacu turabona nawe turi tumaze kukibona mumaze kubona kuva aho Steve ateye hano umugore wiwe ko hari ibintu byahinduye ubu rasiyo yarongerekanye ubu ngiye mu isoko mwahise nk'ibihumbi 5 zisuma ibihumbi 10 ntibikwira kubera umuryango wariyongereye nuko Steve urazi ko Imana yaduheze agiye nta kintu tubuze gusa akazi gusa kandi turaronka amahera raba na Steve kubera yongereje mu muryango agira icyo akora aza araterera muri rasiyo nanjye ngiye mu isoko bimumbire bigende neza kandi nta mugabo adasuma ubu yarabaye umugabo yarinjiye mu rundi rwego Radenda wehe tena kumviriye Nasi besije numurerano cyane umwana wawe umwana wanje nari hageze biri baho umbwira ko no sabarasi umwana wabuze ko Imana yaheza gi ndafite akazi nawe urakora ubu imishara yacu twana turi babiri cyangwa ko turera Steve rero ndakwazi je nk'ibyo jewe nk'umugabo mu bihera he bya Steve mu buzima butanga amafaranga yaraje Steve naho yazananye n'umugore n'umwana imbere yacu abashaka umwana nta muntu akuri imbere y'ababyeyi Steve naho afite umugore imbere yacu abashaka umwana icyo kintu rero imbere yo kuno bisobanura yaraje abo bikorera mu mutwe ariko arakura arabona ubuzima ngene bumeze wenyine yibwira kuja kwipangira azobimbwira sinze nige numva ngo wamusabye amafaranga yarasi uje ibizoboneka tuzofungura ibyo kandi avuga ko ahejeje Steve nakoze Steve ahaje kwa se na nyina n'umwana ngaha umwana mu muryango mwe nashireza Steve ni umwana ngaha ko yarongoye nakiri umwana ni kuki utantwaye iwanyu wanyu wari umwana mu rugo kwa so na nyoko aho rero Steve nakiri umwana ibyo bikure no mu mutwe umuze mwereje uwe ndo bamuze mvuga ukavugiriza nyambo zije aje kinamusonguru nashireza bashimwa mu Burundi ngo iyo inkoko yibonye indwara ibona kwisumbiza zose ndakuzi mu migani kuzi guca imigani nk'uko umengo wavukanye na Yesu ibisigaye nzovyimenyera sindi umwana mu rugo yeza ko mvuga ugasubizana nabuze uzi ko ababona amavuta y'umwana ndazaho ndagufatira nushaka ugende ndagusaba ndagufatira isukari yarayiheze kunywa icyayi mu gatondo ku mugoroba saa sita ata kintu winjiza mu rugo urumva ngaha rero nukuza amategeko yo hano yawe ibi bintu je muri rugo urumva gusigara umugore ngaha mu rugo
ntusigaye ufite amategeko mu rugo rwe wanjye jewe